reka nsabe abanyamatongo bandaga mumfashe umuryango twakomye amashi make by'ukuri nk'abatashi nkundira tubongera amashi nashabyibushe murakoze neza gibwe Mutama ni by'ukuri uradutunga n'amaso y'Umutama kandi tumenyereye twakira abashitsi benshi kuri kwibarabara rihita ntitwabirengagije rero mugabo mwatwibukije rero umuryango ubona hayo ni by'ukuri ntibatubesheye hariko yacika mvura niho Mutama na hayo yajya kandi umuryango Lietenia yaraciye atujya yashavuye nkuko atahora bayaze n'Umutama bimutera amazinda acayikwa ku muryango ati mumbarize wa muhungu wanje aje yahindutse turamubaza aratubwira ati jewe by'ukuri ndashaka mu ndabatuma hanyuma ntitwamugamburukiye kuko twari tumuzi ko twari twaramureze Kristo hanyuma ati ndashaka batuma Ingozi rero hajya mwabona nahayo agenda nta kidaye kurondera niyo mpamvu rero mba dushitse muri ubwo batwakiriye by'ukuri tubagatishuzanye n'ubumwe kandi ubwo bumwe bufatiye kusaba umugeni ati umugeni yitwa Rebeka ntibatugoye baratuzimanye mugabo turagateka niturya ntitunwa icyatuze tutarakironka baraduha umuhango hanyuma teka n'ubundi tugenda tubavye tumwiboneye hanyuma by'ukuri barusabishije reka mvuge ntimana ibahezagire ko batayaga amakaracicaro none Mutama nk'uko bivuze ego utisango ni rya rindi timuze gushitsa ico masezerano ego mu rwose Imana ibahezagire mwagahora musabwa mwabereye gusabwa ati rero ntutangare ati rashoboka ibiro bikaba byariyongereye ukaba byatumye utamumenye neza ega Mutama niko ameze mugabo reka Lietenia hajya aza kutubwira nawe twaciye henshi ega rero nawe yasamaye reka yabyemeze umuryango w'ibanda ubibone kumugaragara abitwemeze ko ari we urakoze mwamashi arabyemeje niyo Mutama turashimye turakengurutse genda ushikirire Umutama ati by'ukuri uwo gusaba ati kandi bazokwana gusaba ati kandi uja hejuru ukabasumba uja hasi ukabasumba ati by'ukuri bagushimiye nk'abasabyi mukama bisabishije ati Imana nyir'amahoro bahezagire asiga bicare bakuzimane Imana ishe kuguhezagiye mwakoze twe nabo twagendanye numva natwe twabanza kwiha amashi ko usanze ari Rebeka nyine hama rero ikindi naco kandi tukabashimira ko mwemeye kumwakira amasha tugereka ko n'irindi wana twavuze ko twaje tumuherekeje reka nongere ko n'indi cyari kunezera Rebeka aho tugira ngaha tumusika ngaha
naryo nuryumve kuko ntitwaje kumurata nk'uwabereka, twamuzanye ngaha kugira ngo dushyize ibyo twavuganye. Hamwe gukurikira rero umutama, reka tuvyagire tubanywere, hamwe dushikaye tuyaga, namuze Imana nibahezage. Urumva ko ibintu bimeze neza kandi biryoshe. Rero hariho uwasabye akanya agomba kugaba, aserukira umuryango wa Blessed Family. Yoshika hano ugashikiriza ingabano yiwe tugasha tubandanya. Bwa mbere manje gusaba imbabazi kuko uno mwanya kumbure atari nashobora kuvuga, ariko mu muryango w'abahesagiwe dusanzwe dufise imanza nyinshi cyane zishika kuri 5, mugabo bivanye n'ubutwari Elietera asanzwe afise, twumvikanye ko duhera ngaha. Rero twatuzi ko dutambura hakiri kare kugira tuze kubandanya n'izo zindi, nawe murabona yuko amasaha ageze kure, ari naco gituma satse imbabazi kumbure uyuca muri yadutwaye umwanya. Hanyuma nagomba nsabe abo twagendanye babangutse kugira ngo dushunguze umwanya umwete. Hanyuma Blessed Family Elietera asanzwe awurimo, ni umuryango wubakiye kwibwirizwa ko twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo, aho amaze guheza urugendo rwa hano ku isi yavuze ati icyo ndabategese nuko mukundana, rero twubakiye ku rukundo. Mbere nagomba nsabe bandanye bamushikanire utuganuke twagiye dutandukanye, sawa umufasoni anyaruke amumpere utwo turize. Ico naco sikindi ni ikimenyetso c'ibombo. Urashobora kudutamikira umufasoni wawe, nyabatari utari bwabimugire na rimwe, uno musi nabironkereho umudutamikire. Imbombo mwese murayizi, ikimenyetso cayo nuko isosa ubutumwa canke ico twifurize uno muryango, nuko ubuzima bwabo bwokomeza busosa nk'iyo mbombo. Ariko kandi umufasoni abasha gutamika katuraye kasona bishobora gutuma ubuzima bwawe busosa. Ariko kandi abantu benshi barakunda imbombo cyane cyane abana, turifuza ko abavyeyi, inshuti, abagenzi bose nabo bososerwa n'iyo mbombo. Arashobora kubamera paremarene, ikimenyetso cy'uko namwe tubifurije gusoserwa n'ubwo buzima bw'abo bageni. Tubandanye bamereye utundi tuntu tubiri yobakoza bangutse kuri ubuzima bwanyu busose, nuko hari icyo mutegerezwa gukora. Dore kuri Elietera mumera ako kantu, ni ikimenyetso mwese murakizi ndibaza, cyane cyane ahantu twavuye mu Kayanza n'Ingozi turazi ko icyo kintu mukizi na magi. Iki rero urashaka kumera n'umugeni na wene, iki ni ikimenyetso cy'uko Elietera utegerezwa kwitaho ubuzima bw'umufasoni wawe, nawe umufasoni utegerezwa kwitaho ubuzima bw'uwo mufasha wawe. Ni ukuvuga ko ujya kwirigi ari ibisi canke rihiye uryajambere uko rigata hasi rica rimeneka, niko niwasamara ku buzima bw'umufasoni bwawe uzoca butameneka. Ariko kandi ni igihushane nk'uko niko ndabivuga, n'umufasoni yabigira uko bizogenda uko nyene. Hambavu y'ivyo rero, iki murazi ko mushobora kurirya, bisigura ko tubifurize ntitwatumye kuryana, ariko ubuzima nabwo murabufungura, ubuzima bwa Kristo. Turashaka kubandanya umpera ico kintu kirekire, ico kimbere umufasoni ni ikimenyetso c'uko nzi ikintu Elietera akunda. Jewe turakunda guteramana ku mugoroba iyo duciye hano kujya 6, ariko twashaka kuba mama baraho. Ejo rero umufasoni ugasimbira hajya iwanyu Ngozi, soce muri wa mwonga hariya utuga nyamari mu Rukesho sinzi ukuri kigora umusanire. Nawe urashaka kumera uwo mugabo, ndabira neza umushinga wa umufasoni wawe. Nibasko mbona ariko nasa ikintu akunda Ngozi n'ivoka. Abavyeyi ndazi batomaririza hano, rero ndakubira ibanga k'ikintu kizotuma aguma asa neza. Ambavize byose rero Elietera ko umugenzi wanje ndakugabiye, izindi zose bisigaye niyo shasho yitwarane. Wari udakunda gusuma, ariko ejo canke hirya y'ejo urenganye mu modoka uzosume. Rero hariho n'agakete dukunda kubandikira, mugabo kubera imanza ari nyinshi twakanditse nga tuzokazana muhira kugira ngo umufasoni tubanze turekazi gucunga ubugari. Hanyuma ikirezizyo genda kugabire abantu, genda guha abantu ufise abantu afise ibintu. Sabe uwatekanije ino foto agenda hajya imbere, abandi murashobora gukurikira kugira ngo tugire ifoto y'umuryango. Hanyuma ikirezizyo bw'abamwe bw'abageni, paremarene, bavyeyi impande zose batumire bahire, abashe gushikana n'abataje ngaha, twese tuzore mu bwami bw'ijuru. Yesu nashimwe.
yanezerewe uyu munsi cyane akamwemere kare mukunyica uyo mwana ndeyetene niyo nka yiwe naronse umugeni nagabanye amuduganye nzomwereka ikintu ndamugabiye kandi kizomushimisha nkaba nkeneye ko azomudugana vuba nkakimwereka tubwire Kristo. None rero twumva bihaye bigenda neza bagaba natwe mu muryango iwacu bwa mbere burya twishenga kubera Rebeka Imana imuhezagire Rebeka Imana imuhezagire ko tubigaha kubera wamwizigwa. None rero hari ibyo umuntu avuga n'ibyo arekera bene byo neza. Reka tureke rero hano umuvyeyi wa Rebeka neza w'amaraso nawe avuge ku bwa Rebeka ko ari byo ntohambya jewe kaza tugire Yesu nashimye. Natwe uwo mwana wacu Rebeka agiye kubaka ukwiwe turamugabiye mwaba azohora ari mu muco. Yesu nashimye. by'ukuri biraryoshe ababyeyi b'amaraso bahejeje gutanga ingabire nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Inka n'amatungo ababyeyi barashoboye kubitanga. Nanjye ndanezerewe cyane kubwo leta twaramureze cyane mu by'imhwemu kandi twanezerewe n'iteka duteye nko mu ishengero kuba yarihanganye yagenze henshi ari mu mashuri ariko nta ruyogoyogo nta rwamo twigeze tumwumva. Ibyo byatunezereye. None raba iteka duteye n'umugisha yateye uhezagirwe. Warakoze kumvira ijambo ry'Imana ryo kuri natwe naho twagiye dufashanya mu by'imwemu. Ndemeye aho uzoza kwa Mutama nanje nzoguha Bibiliya niyo mfise niyo Imana iraheza kwicara. Jewe ndashimye uyu munsi mutoya wanje atera intambwe yo kubaka ukwiwe. Nta byinshi novuga nomugabira ariko arazi ko ibyiwe ari ibyanje mu bijyanye n'amatungo. Rero noshima intambwe ateye kuko yakuze by'ukuri Rebeka araronse umugabo. Imyaka dufise uno munsi je mfise hafi imyaka 38 ntarumva ashwanye na jewe cyangwa je ndamushwanira mu myaka dufise. Rero ngira ndamuha amajambo abiri. Ijambo rya mbere rizomufasha mu rugendo riri muri Yosuwa 1:8. Aze yamashira umutima ku ijambo ry'Imana ku murango no mw'ijoro azongera amahirwe agira ikiganza ciza iyo azoja hose. Iryo ni ijambo rya mbere ndabahaye nk'abantu mugize urugo rushaje. Ijambo rigira kabiri nihagira ibigorana kuko ngaha twe turi mw'isi ndamuhaye ijambo riri muri Yeremiya igice c'15 uhereye ku murongo wa 19. N'amajambo Imana yabwiye Yeremiya mu gihe Yeremiya ariko asenga ubwoko bwa Isirayeli. Imana iramubwira ngo niwahindukira uzobona guhagarara imbere yanjye, ngo niwakura iby'ingirakimazi ukabikura mu by'imburakimazi uzoba nk'akanwa kanje Eretene na Rebeka. Nimwakura iby'imburakimazi mukabikura mu by'imburakimazi mu by'ingirakimazi muzoba nk'akanwa k'Uwiteka. Akanwa k'Uwiteka kararema
kandi nanoneho umugororotsi azobeshwaho no kwizera n'iyiyondorora ntazohimbara Imana. Ayo niyo majambo numva nobaha akazogenda baremesha mu rugo rwanyu. Wahora usenga uri umwe, ubu mugiye kuzosenga muri babiri, ngo aho babiri bakoraniye Imana iri hagati yabo. Ndizera ko bizogenda neza, ibibarusha muze mwihangane musenge, mugiranire urukundo, byose bizogenda neza n'ibindi muzobishikako. Nuko Yesu abamugisha. Jendi umwe mu barongozi ba groupe universitaire. Hanyuma Rebeka yatubereye umwana mwiza muri groupe universitaire yari Muyinga, ngabika bikorera Ingozi. Naho yaraciga yari muri chorale yacu, oro yarahejeje, yagiye mu bundi buzima, kandi yavumye ari umukristo wo mwishimira. Ikigeretse ko akunda no kuririmba, ni n'umuririmbyi. Hanyuma shengero rya Dorsal Betel turabahaye umukristo kandi turamushimira intahe. Nibaza ko igikorwa aho gukora muri universite utazoca ugihagarika ngo nuko ubaye umugore, kandi n'ubwo mugore niho hazova igishinga ntahe. Impanuro warazironse, ntiwogera kuri urwo rwego. Pare na marene barababwiye, abakozi Imana barababwiye, twe gusa badutumye nk'abo mwahorana mu gikorwa c'Imana ngo baragukeje. Uzugira urugo rwiza kandi uzowama imbuto zikuranye no kwihana mu muryango. Umugabo wazokubona imbuto zikuranye no kwihana. Hari igihe yo kubona uko atarakunze, muhuye mungana gutyo, hari ingeso kumbure umugore wawe atazomenya nawe umugabo atazomenya, ariko umugiye kubumwe kuzomenyana. Ariko cyane cyane ingeso zikuranye no kwihana nizo ndakwifurije mu rugo rwawe, ushikana umugabo azovuga atego koko ndarose umukristo. Bababwiye byinshi mu ishengero, babahanuye, nitworabirana gusa twagiye tugushike tuguhereze iyi ngabanwa groupe eyari bakurungikiye, kugira ngo niyo wasoma uratabura usome ibiriko, kugira ngo niyo byogufasha n'abandi bavyumve, babe bavuga ngo dutanze ibintu bitabaho. Natabure asome arabe ivyo bakwifurije mu rugo rwawe. Abandi barumuna bawe bari nyuma yawe, tabura nta kibazo, bari nyuma yawe. Hanyuma kandi tukwifurije urugo rwiza n'ubuzima bwiza ugiye gutangura. Yesu abahezagire. Ngozi souhaite que l'amour, la fidélité, l'entente et la prière soient le pilier de votre foyer. Ngo urukundo, kwizerana no kwihangana n'ibisabisho ngo bize bibe inkingi y'urugo rwanyu. Iyo groupe GPI yari Muyinga ikorera Ingozi ikwifurije, natwe nk'abarezi ntiwatumaramaje. Yesu abahezagire. Yesu ashimwe. Harakwirikira abavukanyi abamaye akanya nako ijambo ryoje narivanye Ingozi. Hanyuma je mubona ngaha ndi umwe mu bavukanyi ba Rebeka, twaje guhimbagwa nawe kuri uno munsi mwiza igize ubuzima bw'umuntu. Twebwe rero turi abavukanyi bavuka ku bavyeyi bavyawe n'umuvyeyi umwe. Nagira mbanze sabe abari ngaha bose baze ngaha, abo abazi ko turi abavukanyi ba Rebeka nimunyaruke. Dusanzwe turi abuzukuru b'umutama Lazaro. Ngaha abavyeyi tugifise ngaha ni batatu, harimwo Miburo Antoine ariwe papa wa Rebeka, harimwo Venansi nawe yohaguruka mukamuraba, nibaza ko ariwe ni mukuru wabo mu bavyeyi bacu. Harimo na Ndimugwankomia hariya ku rundi ruhande, nibo bavyeyi dusigaranye. Ni ukuvuga rero uwo mutama Lazaro yaribarutse bungu n'akobwa, hanyuma abakobwa baraja mu Burundi, abahungu nabo baraguma mu rugo bararondoka. Yitavye Imana afise abuzukuru bagera ku 27. Twebwe mubona ngaha rero twabaye aba ambassadeur babo 27. Abo 27 harimo abari ngaha n'abandi bari hakurya
y'imbibe z'igihugu badutumye rero Rebeka arazi umuryango tugize kubera agiye kure y'aho dushaka kumubona kugira ngo bize bitworohere kumumenya kumbure n'umufasha wiwe nagira sabe ka kantu badutuma baturungikana mukerekane mukabashire ni munyaruki sowa gafundurure ndakavuga wa gafunduruye kamwe mutu uniforme tugize umuryango wacu twabonye rero agiye kure kugira tuze dushobore kumumenya eka n'umufasha wiwe atwinjiyemo kuva no munsi tubasaba yuko iyo uniforme y'umuryango boca bayigira umwambaro kumbure kugira ngo nihazogira ubuzotembera ngaho i Bujumbura akamubona ari kure tugende wa muntu w'iwacu kandi rero kubera umuryango wacu turagamburuka n'umufasha wa Rebeka tumusabye yuko azotwemerera kwambara uniforme y'umuryango wacu kuko na kare yamaze kutwinjiramwo hanyuma aha naho harimo ubutumwa araza kubusoma nibashika mu rugo kugira ngo barabe amateka y'umuryango wacu aho harimo amateka y'umuryango wacu ego murakoze cyane hanyuma nagisabe abafata amafoto kubera baturungitse nk'aba ambassadeur kugira ngo nibaze bibaze ngo ubutumwa baturungikanye twabushikanye twashaka dusabe tuje haki kugira ngo tuze twerekane isanamu uhereye mbere na mbere cyane ku bwa bene data begeye imbere mu buzima bwabo aha bisigura yuko bavuye kuri zero baratanguye please ariko twe tutarashikaho ubwo turacari mu mamoye hama twarabateguriye akaririmbo keza cane baza gukumiriza kazobafasha Yesu abahezagire ariko inyuma y'abarona kandi kantu twateguye nk'abana ko baza kukabona baze kugashimwa Yesu abahezagire sabe DJ Tudo
twahujwe n'umusaraba, twisanze tuvuka mu Kayanza mugabo dusengera i Beteli. Hanyuma rero tumaze kwisanga nyene turabavukanye ku nyene, niho twiyumvira duti twoja hamwe, umuntu agize akabanza tukaca twegerana, nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kugiranira neza cyane cyane abantu bo mu nzu y'Imana. Twebwe no kumutubona ngaha rero turimvukira zo mu Kayanza, twabonye n'abandi baciye badutera intege, n'umunezero mwinshi cyane. None rero mwene data Elietene n'umutamukanyi wawe turabakeje cyane, umwami Yesu abahezagire. Ibisigaye ntitwovuga byinshi kuko umwanya ni muto. Genda muri kumwe na Yesu, kuva mu buto bwanyu mwari kumwe na Yesu, n'ubu muri kumwe muzogenda mujyanye, nimutamuheba ntazobaheba, namwe nta mugambi mufise wo kumuheba. Turashimye Imana rero kubw'uru rubanza. Hama twagize akantu gatoyi cyane twagomba tukabashikirize, mugabo turizigiye ko bizogenda byaguka bikazogenda neza. Kubw'ibyo rero mudufashe dukomera amashimana kubw'ibyiza Imana bakoreye. Murakoze. Sabe babandi bazana ingabanwa zabo baje bazivunaguye bace bashika hano, aka kanya bazoba bariko baratanga izo ngabanwa zabo, bace bashika hano abasenzi b'i Beteli bashikirize ikiri ku mutima, babahaye kazi bakoresha umwanya. Akira, 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 hereka, akira, iyo niyo ngabire yawe. Elietene, akira, uwo ni ari barasengere. Turabaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Twe natwe mubona duhagaze imbere yanyu, turi abo ku rusengero aho bita Dorsale, tukaba turi umugwi w'abasenzi. Elietene ni mwene data, twarasenganye kandi twarabisengeye. Uno munsi rero kubona Imana imwiyumviriye ko ikamuha umufasha, tuzamura ibiganza by'Imana yacu icyubahiro. None rero mwene data Elietene twarasenze nk'abasenzi, turaja hamwe turiyumvira ikintu twomuterera cyangwa se akaganuke twomuha. Turaja hamwe turasenga, nabo bene data mubona turi kumwe. None rero nagomba bagafise bakamushikanire. Yesu abaheza. Akira, akira, iyo niyo ngabire yawe. Abavukana na Rebeka nabo bashike hano. kandi Imana imuhezagire n'uwo mufasha wiwe ushinga nawe wiwe, Imana imuhaye abavuze ngo arose umugabo mwiza, natwe turongeye ko arose umugore mwiza. Yego Yesu n'abahezagire.
twagomba dusabe korale ya mbere y'ibete shike hano shikirize icifuzo cayo turayiha ikaze. umwami wacu natwe nka korale ya mbere y'ibeteri kuri dorosale Elietene asanzwe aririmbamwo, natwe dufise akamwemwe, dufise umunezero kw'Imana yishura amasezerano. Aleluya! Imana irishura amasezerano. Ibi birafise aho byavuye, Elietene utwumvirize. Ibi birafise aho byavuye ku karago, masengesho. None rero naho mwubatse uzugume uri masengesho kwa kundi numvise nawe azi gupfukama. None rero turanezere korale ya mbere kw'Imana yishuye. Itwongeye umuririmbyi mwiza turamuhaye kaze muri korale ya mbere. Imana imuhezagire, turamwakiriye. Imana imuhezagire cyane muri korale ya mbere. None rero nka korale ya mbere natwe twateguye agakemanyi ko gushikiriza urugo rushasha. None reka dusabe umuvyeyi wacu akabashikirize. Yesu aduhane umugisha twese. Yesu nashimye. Natwe turatera iteka n'Imana ko mu muryango wacu ni groupe yitwa Urofe Each Other. Ni groupe y'abantu b'abagenzi y'Ingozi. Hama tugira tumuririmbire akaririmbo gatoyi cyane. Gato n'imigisha tubipfuriza. Hama reka kazi aza kubifasha. Murabane amahoro. Ego akakanya twagomba duhe kaze korale ya kabiri y'ibete shike hano. Hama duce dusozera runo rubanza rwacu. Turabahaye kaze. Yesu nashimwe. Natwe nka korale ya kabiri yo kuri dorosale ku by'ukuri mwene data Elietene yaradutumiye aratubwira itariki y'urubanza kandi aradusaba n'ukuri atwihamikiriza ko dutegerezwa kuza. Urabona ko twaje ngira, urabona ko twaserukiye babandi benshi kandi ku by'ukuri mwaduterekeye neza, turaryohewe, umutobe watuguye neza, nacyo gituma twaciye twegerana cyatuzana ingabanwa kugira ngo natwe tuboneke ko twanezerewe urubanza rwanyu. Nuko rero nimwashika imuhira mumaze kwitonda neza mugashima Imana, muraza gutekurura, muraza kunezerwa mubonye ingabanwa twabahaye. Yesu abahezagire.
twagomba duhe kaze abavukanyi ba Elietene. Hama tuje gushimira Imana ukungene iteka uyu muvukanyi wacu Elietene. Imana imuhezagire cyane n'uyu mufasha wiwe Rebeka, turamwakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hama twagomba tumushikirize akantu twa twamutegurira Elietene, baze bagasangire na Rebeka wiwe kandi ari we wacu tugize tugire Kristo. Imana izomwubakire kugume, izomuha urugo rwiza, izomuha abahungu n'abakobwa, ivyona n'ivyononera, Uwiteka azabane nawe. Hariho akantu gatoyi rero twari twarose, twari twifuje kumushikiriza, agashima kugera. Nyiringa wakishimye. jewe nk'uko babivuze ni umwe mu bavuzi ba Elietene, hanyuma igitumye seruka ngaha kugira ngo nkenguruke ibari nayo ko agiye mu muryango w'abakuze wahavuye wahagiye ubwanwa haba havuye ubwana. hanyuma igikurikira Elietene akantu ufise nako bwa mbere kugushimira kuko yarangwaye ko ngwaye bikomeye cege nari ngwaye pankreas n'ingayi Bujumbura kwivuza. Imana imwongere imigisha izomuhe itaha inyuma n'imbere, kandi ico nomusabira kuko n'abandi babivuze izomuhe inka n'ibibondo. Murakoze tugire Kristo. Akira ibyo wakoze, ibyo wakoze. Nagomba mumfashe turimba akaririmbo Imana yacu ni nziza. Hama abo bishoboka muhaguruka bakaririmba. Imana yacu ni nziza, inshuti ntazigenduka, turashimira Imana ukuntu wabanye natwe Mana kuva mu gatondo. Wakoze Mana, none turakweretsera Imana yo mw'ijuru aba bene data bagize uru rubanza. Elietene Mana yo mw'ijuru uramuzi agipfukama asaba Mana umufasha ko gukorera urubanza rwiza. None Mana uhabwe amashimwe wabikoze. None rero Mana turakweretse n'Urebeka nawe nyine arafise aho yafukamye asaba ko umutera iteka ukamukorera urubanza rwiza. None Mana uhabwe amashimwe. None rero Mana yo mw'ijuru urabahezagira aho bagira Imana baze bagira umugisha mu rugo, baze bagira ivyona n'ivyonona. Mana yo mw'ijuru Mana turasenze Imana na Mana uzubahe umugisha mu rugo rwabo, uzubahe Mana yo mw'ijuru ntazagira ikintu
mana y'imicoza nk'uko bakubaha umubano urugo rwabo turasabye mana y'umugizi utsinda inzu yabo uzobukoze mana urahezaga n'abafasha babo maremarene mu izina rya Yesu bemeye umunsi bakabashikira mana y'umuco baha umugisha mu izina rya Yesu uragirira neza n'ishengero ryacu kubatera iteka mu izina rya Yesu rero mana tugiye kuva hano uze guhezagira umuntu wese hari abagiye kujana mana n'imiduga ijana n'abana b'abantu ariko turasabye mana umuntu wese aza kuja uze kubana nawe urakoze rero mana y'imije kuri mana urabana n'umuntu wese tugusabye rero mana mubike kuko byisha n'ibyawe mu izina rya Yesu amen. Yesu nashimwe kandi muri uwo mwanya rero twagomba dusabe kozi Imana babiri ashike hano asengere iki kinyobwa yongere asengere n'amajambo aza kuvugwa turamuhaye kazi. Turamushimiye Mana Data twese byagiye mu ijuru, tugushimiye ko wabanye natwe mu gice cya mbere cy'uru rubanza, tugushimiye ko tugejeje mu gice cya kabiri cy'uru rubanza. She
kuko muri uru rugo ni urugo rutaha abantu rero twabyutse dufise akanyamuneza kenshi rero n'ubu twabonye abashitsi shishiro ryaganya mu rugo rwa Mutama rero Mutama arafise ingene yatureze tubonye abashitsi turabazimana tukaboza ibirenge ariko nta jambo dufise tubabaza Mutama niwe afise uburenganzira bwo kubabaza ikibagenza arabazimiye akabazimurura none twagomba dusabe Mutama mu cubahiro ciwe avyaguruke atwakira abashitsi turamuhaye ikaze. Aravuze ijambo ati ntabwo bashitsi mu rugo rwa Mutama nibyo twababonye twebwe nk'uko bisanzwe biri iyo umushyitsi aje turamwakira agana irembo ryacu turamwakira tukamuzimana n'ubu rero uwo mugigwa twawukoze tubona turyoherwa Imana ishimwe nagomba kuzuza mikrofone mugongere mvuze kano kajambo mu bashitsi batugendeye uwogira kiri ku mutima canke mugihe uvuga ati inje kwitiramira n'umuryango wa naka ntaco ikivuga cyo turacakira kandi turacumbiriza ari jambo ari iki turabyumviriza mu ncamake dusanzwe tumenyereye uwo mugirwa wo kubana abantu kwakira abantu kuyaga nta ngorane ijambo ni rya twese kuri isi uno muryango mwiza utwakiriye hanyuma nk'uko utanze amajambo abivuze twebwe n'ibyo uno muryango turabashitsi ariko ntiturabashitsi cyane bwa mbere gituma turabashitsi cyane muri uno muryango turaharereye twarunze ubucuti rero twebwe turabavukanyi ba Rebeka aho Mutama yaturungitse murazaheruka ngaha aje kubagabira yatubariye rero tujewe naho inkumbuzi nyinshi murabona yuko udugomba two mu rugo eka mbere n'uburuhe aho mperuka mu Kayanza numva ashaka kubanza kuruhuka ariko mwebwe kubera mu kibangutse nimusimbe mu ndabire Rebeka murazi igihe namubashikiriza nabone barashimye yuko ibiro vyovyo bitari bikeyi genda rero murabe yuko kumbura hariya mu Kayanza aho bahamuguye neza twebwe rero muri make ico kintu ico cari catuzanye twari twaje kugira ngo turabe yuko Rebeka aho twamushize umuryango twamushizemwo aguwe neza hanyuma twaza gusubira inyuma tuze gutanga tuze kuvuga ijambo twabonye hanyuma turashimye cyane kubona mwatwakiriye na twebwe mu rugo iwacu nimwaza reka tuzobakira na twebwe uwo muco wo kwakira abantu turawufise muri make rero iryo jambo ryo ryatugenza twaje kuraba ingene Rebeka yoba amerewe kugira ngo Mutama nawe mu kurindira ko tuzogaruka kumuraba tubaye turamushiriye inkuru iremesha yuko ahari aguwe neza rero abajyango nimumufashe kurunguruka murabe Rebeka hariya ahari jewe mbona umengo ntacyo bibaye sinzi nawe ko mbwene mubibona murakoze Yesu nashimwe ijambo ryabagenza nk'umuryango cyangwa bene urugo twaryumvise kandi twarishimye twarikengurutse ni ukuvuga rero mu ncamake twe twashimye no kitugabira niyo twashima kitugabira hama amategeko canke ibisabwa twaga tubikurikiza wavuze neza ati terera akajisho murabe ingene ameze Rebeka muramugeza neza ibiro byataganiye ariko amaze mbangire gato mwihweze Rebeka ibiro byaraduze sagadeshwa rumuri
nawe nyene ameze no mu nshinga nawe wiwe ibiro byaraduze namwe ibyo mwibonera mbe n'akayobe karongekanye burya muravye neza. Hama rero mutubwire Mutama Antoine ati barashimye barakengurutse kandi sinakayobe kariyongere n'ibiro byaraduze birazwi neza byaduze. Hama twongere tubasabe mutubwire kandi ati mu Kayanza y'Amatongo akantu kava ari Ingozi kazoguma gakenerwa ati nejo nazinduke natume no mukibasha nejo azinduke yongere yirabira indore tuzomwakira kandi natwe tuzomugendera natwe tuzotinda tuze kugira ngo ubumwe bubandanye. Mu ncamake rero turashimye turakengurutse hama Mutama mudushikiye mu mutubwirira ati ibintu ni sawa kandi bibana bitera bija imbere. Imana ibahezake. Irigira kabiri kuko irya mbere ryari ryo kugira ngo turabe ingene Rebeka yifashe. Irigira kabiri rero nuko ikitugenza kigira kabiri ari uko twifuza gutwikurura Rebeka n'umufasha wiwe kugira ngo ibikorwa vy'urugo bashinze babikore. Hanyuma ikindi naco twifuza Rebeka yahora mu muryango iwacu hari ivomo yahora aja kuvomamwo, hariho ababanyi yahora aja kurahuramwo, mugabo rero ivyo bintu vyose vyahindutse. Dusaba yuko kandi nibuza ko muza mwabitanguye mu bibandanye mumwereke aho muvoma n'akayira ka hafi kagenda neza atanyerera, ko murabona yuko n'ikirato twebwe ibirato yahora yambara hari igihe usanga ari na birebire, mwereke rero ahaca ntazanyerere hataramahwa atamutabura, hanyuma mwereke n'aho azorahura, eka mwereke n'abagenzi aho mugendera nawe aba ari hagendera. Mu majambo make rero iryo ni ijambo rya kabiri ryo kumutwikurura, twongera tubasaba yuko mwomwereka mwonga huma n'udahuma aho azogenda n'aho atazogendera n'amatekano y'umuryango wanyu. Murakoze, tugire Kristo. Murakoze. Hanyuma kubera murabona mu Kayanza n'Ingozi hariho urugendo rutari ruto. Umuvyeyi yadutumye yuko uwo mwana yamukunda. Inkumbu ntimuze murindire yuko ziza kumwica kuko yabahaye uruhande, urundi ruhande ruracari rwiwe, musangiye kurera. Rero yasavye yuko mwozomukumbuza umwana, kandi na mwebwe ndazi yuko no kumukumbura mushobora kuba mumukumbuye. Rero ivyo bintu izo nkumbu nimweze murindire ko zibica, nawe Mutama Antoine nimuze mumwicisha inkombo. Murakoze, Yesu nashimwe. Watanguye kumwereka hariya na hariya, aho nta ngorane kandi mwakoze kudukebura. Igira kabiri ni ijambo musozere kumuvuga ati ni ukumukumbuza Mutama. Nanabigiriye ko yuko tuzomukumbuza intasi y'ubumwe, turabizi. Umutubwirire tibarabizi kimwe gusa, dutevye we ntatebe, mbere bishobotse tubona atanguranwa ati ntivyashoboka dutanguranwe ati kuko inka si y'umwe. Iryo jambo muri tubwira uko nyene, nayo ibindi turi ku kivi nta ngorane, nibyo mwibonera na mwebwe, nibyo mwibonera.
naba ari ijisho rya Rebeka sibyo yari afise igihe sinjya ndabo sinkiye yaho anakiri wanyu ubu arahabona nuko mu ncyamakero nuko muranirwe musubire muri mu muryango muri wanyu hama ibindi turi kumwe tubana tubivugana murakoze. Birarengeje ni iteka ridasanzwe rikorera aba mu rugo rwacu, ni iteka rihambaye riko rirashika mu muryango wacu. Turabishima Imana rero, tukengurukira Imana kuko abo hambere baramaze ati urugo rwiza ni urugendwa cyangwa nibuza abashitsi sinzi ibintu bimeze gutyo. Biratunezera rero biraduhimbara kubona urugo rwacu ari nyabagendwa. Turaye kaze rero abashitsi bamaze kugana mu rugo bavyagire tubazimane baruranirwe umwanya wose aza kumara hano uze kumwanya mwiza, hama birashoboka bakaba bafise n'ijambo turaryakirana urweze turinozanoze turyumvirize kumwe turyishure. Murakoze. Murakoze kandi kutwakira mu buzima mu rugo rwanyu hageze iminsi haza abashyitsi kandi ni koko baraza kuko ubu tuza twaramaze kumenyana twarunze ubumwe. None nyakubahwa mutwakiriye Imana ibahezagire. Hama rero tudaciye amajambo menshi murabona ko uko tubicaye ngaha umunsi byabaye ngombwa. Hama rero ababyeyi avuga ati by'ukuri twebwe turabye nyene bimeze twumva ariko twokwishikirayo nta makuru yo ku mbuga, reka twe twigereye twirabira abana mbere turamukanye. Hama rero bice bigenda neza ko ababyeyi bazabonaniye n'abana. None rero njya kugira Imana nyene urugo nyene umuryango ico gitumye muno mwanya tuba turi ngaha twaje mwacakene n'ubarundi bavuga ngo kwira ngo kwibonera abana nabo ngo kwibonera ababyeyi. Amarembo kindi kirundi ciza n'umuse ngo baca baramukanya. None rero ntivyabishoboka ni ico catugenza. Hama rero nka bene urugo muratanga gushaka ikorwe Yesu nabaduhezagirire. Abashitsi imisi baza kandi ni vyiza nangabishimye bavuga ati barakaza ati mbere mije no kuza ati kuko ubumwe ubucuti baramaze kuboneka uko n'ukuri ati kandi ababyeyi twisidukiye twaje. Abavyeyi twisidukiye twaje tubona yuko mwisunze ubumwe bwatanguye, mwisunze
tuna turiya cyangwa ibi na biriya twaje kuraba umwana wacu ingene bimeze ndabagora abafise aba projecteur bamurike hariya urabona abavyeyi urabona Rebeka ubu ni Rebeka wundi ego nakamurikiza bamaze ko nabyo ko baramwenyura bariko baratwenga Rebeka arakomeye arivyura ni umupfasoni amavuga ati rero bishobotse mbere habe kuramukanya ubwo bumwe ntawo bwanga ni ukuvuga turatanga umwanya muramukanye muhoberane n'ikirundi sinzi ko habe guhoberana sinzi ko n'impundu zivuga sinzi habe guhoberana habe kuramukanya habe gukumburukanya inkumbu zihere abitangiye imbere zanyu gato twarayaze abo mwatumye twarayaze turayaga kandi twumvikana turabashimiye tubakengurukira turanavuga ati marujikira mutamo kunuku mbere twaze mw'ijambo mu gutangurana sinzi ko bari babari uko nyene kubera inteka y'umwe ni ugutangwa kwisuhuza ni ugutanguranwa kwikuyakuya kuyiraba nuko makora neza nuko mashira ibintu mu ngiro nk'uko ibiyago byagenda bikurikirana none rero ibyo mugomba byose ibisaba byose musaba mu birongera inyishu nziza murakoze ijambo warisabye tworimuha mu majambo yagiye avugwa cyangwa mu bisabwa yagiye bisabwa habaye ijambo kungurukanya twebwe nk'umuryango cyangwa nk'abana bacu uwo mwiteguro barawufise bariteguye guhobera n'abavyeyi atangurane kandi atanamakenga uwo mwiteguro barawufise ni ibintu bamaze nk'imisi biyumvira bategura kugira ngo inkumbu zihere ubwo burenganzira rero mwavuze n'umwaduha uruhusha niyo majambo yakoresheje ubwo burenganzira rero turabubahaye kugira ngo izo nkumbu zihere hama ibintu bigende neza mbere ngireko natwe nk'umuryango umenga mbere yoyo mukenera yahumura tuzomba kumbuza hama ntibigende neza aho ngiriye ko tuzomba kumbuza murakoze izo nkumbu rero yenge bavyeyi ibyo bicuro nibihere mwiteguro bari nawo none rero twebwe ibyo mudukoreye kandi n'ibyo twari tubasabye n'ijambo twari kuvuga muciye mugenda murivuze ngo muzodukumbuzamo umwana
irindi nari kuvugana ryo mbere bavuga ngo agakone umutama yaje yitwaje ngo kavunitse ibyo mwacimwa nk'abantu bashyira igipfukamunwa kuri jewe se nkirivuze byumvikana ko mwayitegura muri byose none kagire ko niri naryo kandi bishobotse mwoca mutweka tugasiga inzira amavuta amasaha arakuze turabona ntituri twese tukaza kubwira iyo twaje tuva yuko byagenze neza tukababwira ko rero abamuherutse yambaye ikanzu yera none bamushoresheje n'ibitenge ibintu biriko birakomera hama rero nyakubahwa kumwe bwamaze gukomera nejo bundi ibintu byose tugiye kubifashanya kandi amagaba dushaka azoba arubetsemo n'ibisabisho niyo magaba numva yaba ameze neza kuri jewe amusigizira ko tubisigaye rero nyakubahwa tuzosubira umwaka tuduteretse ariko kandi natwe iwacu kuko hariho abana bato n'abandi bariyo bashaka kumbura Rebeka bisaba ko umuna mu muryango n'icyo mwikoze bizoba byiza kugira ngo ubumwe bushishikare abari baraje imbere yacu barababwiye neza ibya Rebeka ngira barababwiye barabidondetse no kwibanda bivuga akumbuye cyane na mwene bumva nimwe mwamwikwegeye kuko akumbuye mubimenya none azorinda gukumbura n'igihe mubona sigajya buhoro buhoro genda kibaburiye ko nibwo barundi bugabo zo bari nkumbu uzoce muzana Yesu abaheza ki menga twari tubitunguranye ngabo ntaco amama avuga ati mwabona Rebeka ariko arafungura buke buke kiza gumba c'inkumbu muri minsi apetarayifise kigumba nikiraza kizoza tubona iyo nkebuzo muduhaye turayishimye nazotuntura ariho turi abavyeyi tuzobora tangura kujya asoko yanoza ntazomenya ibanga dufise nk'abavyeyi tuzomubwira titekera tugende kwa Mutahama azovuga iturumbuka atanabizi kugira ntahereyo murakoze ku nkubuzo muduhaye tuzoyikorerako hazobana tuganira tuvugana ubu biranoroshe muzomuvuga telefone kavuga abana murakoze natwe twimeje kizoshira mu ngiro Imana naheza nagomba nsaba abantu bose bari hano mumfashe tukomere amashi abatama baganiriye kubera murabona Ngozi na Kayanza bunze ubumwe Yesu nashimwe kandi bunze ubumwe kubera bajya abantu mubona hake bajya bagene mubona hake bunye uwovuga ibya Elieteri yo kwirirwa akarara hano uwovuga ibya Rebeka yo kwirirwa akarara hano Yesu nashimwe ibyo abaparivyo n'abamarere reka tubireke ibyo ni birebire kuko bagena bakera rero twagomba dusabe ku by'ukuri muri byose mumfashe tukugana amashimana hanyuma rero twebwe amagaba dutanga hano n'amasengesho hanyuma ikurikira biraza gukurikira turahaye rero umukozi w'Imana Augustin nawe ndashika hano hanyuma atanga ayo magaba turamuhaye kazi twahaguruka izaba umugisha mwami Mana turagushimiye yuko uri inkinzo kandi ukaba umunezero wo bagutakambira yarawusengeye n'umufasha wamuhaye yarawusengeye kandi n'abakunzi babo ndazi ko cabaye igisayisho c'umwanya munini none ibyo twabonye byose byatunezereye kugira inzira amavuta kugira ngo baje kuraba ibintu wowe ubinkoni wokwishimikiza kugira ntibanyerere ubagendere imbere kandi ubagendere n'inyuma kubera hose icyarimwe kandi urugo rwa bene data rugira umugisha ubabe mwami hafi ubabere umutaka mu bihuhusi
n'umwami mu bintu byose biteye ubwoba ugenda ubahisha neza mwami uwo mwanya n'ibikorwa byose mana buri wese uzomuha umugisha kandi mwami umwe wese aho inzira azofata azagenda abona ibyiza azagenda anezerewe n'igikorwa wakoze urakoze bana twebwe twese kandi banishimiye mu mpande zine z'isi mu izina rya Yesu.